ngira nkuririmbire mukama imbere y'abamarayika. Ndagushimagiza n'umutima wanje wose, ndagucurarangira imbere y'izindi mana, ndapfukama nkakubita inkoro hasi, nerekeza ingoro yawe nyeranda. Ndashimagiza izina ryawe kubw'ubuntu bwawe n'ukuri kwawe, kuko waninaje ijambo ryawe, izina ryawe ukarishira hejuru ya byose. Aho nagutabaza waranyishuye, waranyubahuye ukomeza umutima wanje. Abami bo kw'isi baragushimagiza mukama, kuko bumvise amajambo avuye mu kanwa kawe, barashimagiza inzira z'umukama, kuko ubuninazwa bw'umukama buhambaye. Ukuryo kwawe kurangiza mukama, umukama azontunganiriza, mukama ubuntu bwawe n'ubw'imyaka yose, ntiwirengagize ibyahinguwe n'iminwe yawe.